Nshuti bagenzi muriko muradukurikirana turabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye kugira tubashikirize amakuru avugwa kuri rino genekerezo rya 28 Nyandagaro mwaka wa 2024 mushikirizwa n'ikinyamakuru Itara Burundi. Reka tubashikirize incamake y'amakuru gira tubashikirize. Hari amakuru avuga yuko abigisha bagiye kugengwa n'amakomine mu ntara ya Cankuzo. Ishengero rya Panekoti ry'ahantu bita Inyamashishi muri komine Kigamba ryazindutse riturirwa n'abadayimoni. Abariko baritegurira rusansuma w'abanyagihugu baridoga bidasanzwe hirya no hino mu gihugu. Amakuru donido naho mukanya. Turasubiye kuba mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye. Amakuru avugwa kuri no genekerezo rya 28 kwezi k'umunani 2024 tuyahere mu gisata c'imibano. Mu ntara nyinshi hariko haravugwa imyidogo kuba ariko barategura rusansuma y'abanyagihugu y'umwaka w'ibihumbi 2024 aho bivugwa yuko bariko barahabwa inyigisho ariko bagataha ata amafaranga batahanye abafasha kwiyunguruza. Muri ico gikorwa bavuganye n'ikinyamakuru Itara Burundi bamenyesha ko atana amasezerano barahabwa n'umugwi ujejwe rusasuma. Tega amatwi mugenzi wacu Ndayishimiye Jacqueline abagire ku muriri ivyiyo nkuru. Mu ntara nyinshi haravugwa imyidogo kuba ariko barazitegura rusasuma badahaga amafaranga yo kubafasha none ubu baratonda bagataha ataco bahawe mugiye kwiyunguruza mu bundi bisigaye bizimba. Abari muri ico gikorwa bavuganye n'ikinyamakuru Itara Burundi batumenyesheje ko atana amasezerano barasinya n'umugwi ujejwe gutunganya rusasuma. Turi kwigenekerezo rya 28 Nyandagaro 2024 mu gihe bari kuba batanguye gukora urwo rusansuma kuwa 25 Nyandagaro na kane. Avuga bari mu makomine amwe bagize ikibazo c'umuhora wa internet bakora nabi kandi bitegeza gukorerwa kuri internet. Twabamenyesha ko bagira rusansuma ari bategekwa no kwigurira amamega mu gihe cyo kwigishwa kandi ibikoresho nka tablet, sacoche, power bank bikaba bitaraboneka. Guteka kwa rusansuma kukaba gutangiye gutera amakenga batari bake kuko atabindi bikorwa bikoranya abantu benshi vyemewe kuba muri ico kiringo. Rusansuma zizoba zitarahera nk'amanama yo kwigisha yakorwa n'amashirahamwe mpuzamakungu yakorera mu Burundi. Eka mbere n'itangura ry'abanyeshuri ryavugwa kwekanirwe kugenekerezo rya 9 Nyakanga 2024 ishobora kwigiza inyuma. Urakoze Jacqueline Ndayishimiye kuri ano makuru dushikirije. Reka tubandanirize ano makuru yacu kubijanye n'igisata c'indero. Haramaze igihe hibonekeza abarimu bakora badahembwa andi mashuri akigishwa n'abavutsa kivi. Uheze umwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 hakaba hariho abigisha batarahembwa kuva watanguye. Reka nubu twumvirize mugenzi wacu Jacqueline Ndayishimiye atubwire vyayo makuru. Amaze igihe hibonekeza abarimu bakora badahembwa mu mihingo myinshi y'igihugu ndetse niyo baronse akazi bakamara umwaka badahembwe nk'abatanguye akazi mu mwaka w'ishuri uheze umwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 leta zo ko babaye. Umushikiranganje w'indero François Habyarimana yarayiciye umujya mu kuvuga ko abigisha bagiye kuba abakozi b'amakomine. Umushikiranganje bw'indero bwatakaza abayobozi b'indero mu gihe ibyo umushikiranganje François Habyarimana yavuze ushirwa mu ngiro ko abigisha bagiye kurabwa na ba mustanteri. Avuga ko kugira n'ishure ribaye rya nyuma mustanteri abari wamenya wahinda. Mugihe mustanteri sanga afise mu ntoke ubuzima bw'ikomine benshi baribaza ko tazoshobora gusubirira zego zahora zijejwe indero munsi bikazosubiza ibuti ico gisata c'indero. Reka twumvishe ushikiranganje w'indero. Ibintu by'indero kuri ryabwirizwa banyakuba mwebwe nyene mwitorera bigiye gushirwa mu minwe ya komine. Nukuvuga ababigisha bahora bakwega ibirenge baja kwigisha nabi bigoraho nivo central nyene tubakurikirana bizoba biri mu minwe ya mustanteri. Abayobozi bagenwa n'umushikiranganje bagakora ibi nabiriya kwera bazi ko umushikiranganje ari Bujumbura akababona ubu bazoshirwaho na mustanteri azogira plus doroga kuri abo bantu. None komine kanaka twebwe mu bushikiranganje tumaze gutunganya ikibazo komine kabiyanyuma ari mustanteri ashiraho umuyobozi kugira ngo azosubira kigira kibaba umuyobozi atariko aritwara neza cyangwa umwigisha aho gutonda mu ijoro atonda mu kabari. Uwo yari François Habyarimana umushikiranganje w'indero. Bahabaye inyigisho nshasha za fondamentale mu Burundi hariho amashuri atagira igitabo na kimwe c'umunyeshure. Abanyeshuri batagira intebe bakicara ari 3 canke 4. Amashuri yo haguye imvura baca baja kugama mu mihana iba yegereye amashure bagaheba kwiga. Amashuri atagira utuzu twa sugumwe abana bakituma inyuma y'amashure ahenshi bakigishwa n'abakutsa kivi hamwe n'abigisha bakorera ubuntu n'izindi ngorane. Abigisha hamwe n'abavyeyi bafite amakenga ko ikibazo c'indero mu Burundi kigiye kuba kananira abahinga niyo leta ikubita agashi fata ico kibazo mu minwe kuko arico mushinge w'iterambere kubera abantu
abantu batize neza urakoze Jacqueline ndayishimiye kuri ano makuru dushikirije. Tukiri muri ico gisata c'indero nyene haravugwa umwigisha aheruka kwitaba Imana hama umunyobozi wiwe akanka kumufubana iteka yase guseruka kubera uwo mwigisha atarafise inimero ndangamukozi ico bita matricule. Ivyo bikaba vyabaye mu komini imwe yo mu gisagara ca Bujumbura, aho bivugwa yuko abigisha benshi batanguye akazi n'uno munsi batarahembwa nk'uko twabashikirije ku mbuga zacu mu minsi iheze. Gushika ubu akaba ata kintu barabakorera kugira ngo bashobore gutunganirizwa. Amashirahamwe 19 aharanira agateka kazina muntu mu Burundi aherutse gukora icegeranyo aho yagishikirije umugaragaro mu minsi iheze, aho basanze impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zihohoterwa bimwe bitagira izina. Bavuga yuko muri ico cegeranyo bavuga yuko impunzi ziri muri Tanzania zihohoterwa, imirima yazo irandurwa, amazi agasamburwa, abanyeshuri bakabuza kwiga, amavuriro akabuzwa gukora. Bagasaba leta hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu riharanira ryo kwakira impunzi HCR yuko abo bantu bosubizwa agateka kabo. Reka twumvirize Sharangabo Leopold yavuze ku izina ry'ayo mashirahamwe. Amashirahamwe aharanira agateka kazina ashika kuri 19 yaragiye hamwe arasohoka cegeranyo kivuga ku ihohoterwa z'abantu zimaze zikorerwa mu ca Tanzania, rigizwe hanini n'ihohoterwa bitandukanye na cane gukubitwa, bicwa, kubahohotera mu kubabuza ikintu cose co bateza imbere, aho usanga ico bakoze cose leta ya Tanzania ikigomoreramwo abapolisi n'abasungusungu bakavyonora. Aha twovuga nk'isamburwa ry'amasoko, iburabuzwa ry'amakinga n'amamoto, kuza gusohoka, imagurwa ry'imirima yabo. Aha mbere bwana hari sekeza ariko rirakogwa inda aho bariko baratemagura imirima yose y'ibiharage barimye, imirima yari igiye kwera, kumbure yosahirije impunzi zikaronka ico gufu. Ubu kandi mumaze igihe mwumva havugwa cane ibijanye no gutahukanwa ku nguvu, ibikorwa bikaba bivugwamwo umwumvikano uri hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania. Ni muri iyo ntumbero rero twagiye hamwe ngo dusemerere kugira ngo turabe ko abo Barundi botezurirwa muri ako karenganyo no kaga n'agatuzo barimwo kugira ngo uburenganzira bwabo bahirizwe. Rero twasabye dushimitse ubwa mbere leta ya Tanzania ko niyo bazwa ubwa mbere bijanye n'umutekano w'impunzi guhagarika vuba na bwange ingingo yose yo gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi, mbere nico cose gifise aho gihuriye n'itotezwa rigamije gushaka kubatahukana. Ibi rero kaba kandi twanabwiye ubumwe bwa Afrika, turabwira EAC, turabwira amaleta ko bogerageza uburyo bwose bwo gushira leta ya Tanzania ku murongo kugira ngo ije mu nzira y'amategeko n'amasezerano agenga impunzi. Tunasaba kandi rero HCR gufata ikibanza cayo si kindi nico kuvugira impunzi, kuzihagararira, byanse izogwa mu bindi bihugu aho zishobora kuronka umutekano, aho zishobora guhabwa agaciro nk'impunzi, aho amasezerano ashobora kubaho. Kwerekanye kandi ko hakwiye kubaho igenzurwa mu bijanye n'umutekano n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi, ko biragaragara ko bamwe muri izo mpunzi bataha bakagirirwa nabi, hakaba bicwa, abatotezwa, mbere hakagira na bamwe bafata ingingo yo gusubira. Ivyo rero birabonekera mu burorero bumwe twagiye turatanga bw'abashoboye gutaha bakicwa, abandi bagahunga, abandi bagapfungwa, kandi ubona ko biba biri mu gahohotero, biba biri mu byo gutezwa. Reka amakuru yacu tuyaherahereze ku nkuru ivugwa mu ntara ya Cankuzo, aho muri komine Kigamba ahitwa Inyamashishi ishengero rya Panekoti hazindutse hasha uburaro bw'iryo shengero. Bikavugwa yuko hariho umuntu yari amaze iminsi asengerwa, uwo muntu akaba bivugwa yuko agwaye abadaimoni. Rero iryo nyubako ikaba yafashwe n'umuriro, ibintu byinshi bikaba byahiriyemo ataco
ataco bashoboye kurokora bikavugwa yuko rero uwo musore reka arasengerwa naho yari asanzwe aba muri komine Mugamba intara ya Bururi aho bita Nyagasasa naho nyene inzu yarimwo yahiye hama bagashaka kuyizimya agiye mu cankuzo kuganduka ku muvyeyi wiwe yari yaritavye Imana kabiri buca baganduka inzu yarimo nayo igaca yongera igasha bikavugwa yuko uwo musore yumva ariko arasha umubiri wose hanyuma umuriro ugaca wadukira ahari rero hakaba hari ubwoba ku banyagihugu ku buryo batinya kumushira mu nzu kubera bibaza ko nayo yocisha abantu rero basenga mu bandanye musengera uwo musore kugira ngo Imana imukize tukaba tubashimiye rero abadukurikiranye ku mbuga zacu tukaba tubashimiye abantu bese mwadukurikiranye mwano makuru mushobora kuyasanga kuri urubuga rwa YouTube rw'ikinyamakuru Itara Burundi ku mbuga za Facebook Instagram n'ahandi kandi tukaba tubateye akamo abashobora guterera ikinyamakuru Itara Burundi twabahaye lien mucako kugira ngo mugire ico muterereye haba muri commentaire canke mu bijanye n'uburyo kugira ngo ibikorwa by'Itara Burundi bibandanye bitera imbere tukaba tuboneyo gushimira n'abamaze kugira ico bakoze sinorangiza no makuru ntashimiye Jacqueline Ndayishimiye yamfashije gutorokanya ano makuru murakoze cyane mwari kumwe na Jerome Kazabukeye kuri micro naho gutaha murakoze